twebwe turabona ko hakenewe ibyo guhindura byinshi muri iki gihugu cy'u Burundi, tukaba twagize icyo twita projet de société, ni kuvuga imigambi ikomakomeye yo gukura Uburundi mu kaga kagira gatatu, kugira ngo iyo ngunga ya kane izotume haba amahoro arama, ata Murundi avuga ngo mpunze bene wacu, akumva yuko amerewe neza mu gihugu kibanyi, atamerewe neza mu Burundi bwamuvyaye. Ivyo tugomba kubisezera, akumva yuko abana biwe bazokwiga neza ari uko bageze mu Buganda, bageze mu Rwanda, bageze mu bindi bihugu, muri Kenya. Mu Burundi dufite inshabwenge, ivyo navyo nyene tugomba gusubiramwo ibijanye n'indero rwaruka, kugira ngo abarundi barerere abana mu gihugu cabo. Ibintu bijanye n'iterambere Burundi niko jewe ngira ngo nuko visa amaso avuye hanze ataramenyera ibintu bimwe ivyo binogo umuntu acamwo, bimwe avoba ibindi adundadunda, ivyo ono kuvyugara tukagendera ahantu heza hameze neza, amabarabara menshi, abavuye ruguru murayazi. Ivyo byose biva ku kubura uburyo na mikoro make y'igihugu atuma ayo mabarabara muyabona, ayo maramugenderamwo, na mikoro make atuma amakartier amwe atwagwa. Uyu muvo uza uvuye hejuru mu misozi ukica abantu, ugasenyagura amazu. Igihugu gifise amikoro akwiye, ivyo byose kirabitorera inyishu. Umurundi akabaho aryamye mu kazu kiwe, imvura iguye ntaca akanguka ngo yiruke mwibarabara, niho yumva amerewe neza kuruta mu nzu yubatse, kuko yohava imugwako canke wa muvo ukamuhitanira umwana asinziriye. Ivyo byose twagomba ko mu ntambwe ya kane, mu ngunga ya kane yo gukura Uburundi mu kaga, tubisezera. Twagomba ko abana b'u Burundi baronka indero ikwiye. Iyi systeme fondamentale muri CDP tubona yuko henshi mu gihugu hagati mu bana banyarucari yatumye ubwenge bugabanuka. Jewe ndi umwana w'umunyagihugu asanzwe, nta mutama wanje ntiyaronka amahera yo kundihira umwigisha aza kunyigisha inyuma y'abigisha. Ariko aho naciye hose nize hanze, aho naciye hose nama ndi imbere mu ishure, kubera yuko iryandero yo hasi umwaka wa mbere wa kabiri gushika kwa gatandatu yabaye indero nziza cyane, yampaye ubwenge bw'intango, l'éducation de base. Umwana utamuhaye indero nziza, education de base, agakura afise ubwo bwenge, akagira mu wa gatandatu cyangwa mu 9 azi kwandika izina ryiwe, akacaronka nk'ibihumbi 200 byo kuja mu kudandaza ibiyoba. Iyo ndero nibaza yuko tukabisubiramwo programa ya CDP ikaja mu ngiro mu bisata byose by'igihugu cy'u Burundi, kugira ngo twogorore embouteillage, no kuvuga ya miduga igerekerana igenda itava hiri muri meri ya Bujumbura murayizi. Muri CDP twibaza ko vyoba vyiza habaye ibarabara rica hejuru riva Kamenge rikurukira mu gisagara hagati, échangeur, ikaciduka ikacibandanya ikashika mu Kanyosha iciye hejuru. Imodoka zimwe zigaca munsi, izindi zigaca hejuru. Uvuye mu Kamenge ateragenda mu Rumonge ntaje muri embouteillage, aho yogenze amasaha 3 ahagaye amasaha 8, usanga akazi yaragiye ko kapfuye, abo yagiye gutabara bapfuye, ibintu byinshi byapfuye. Hari ibintu byinshi cyane byo gukora muri ubu Burundi. Ibarabara riduga Igitega
canke rishika Bugarama haciye iminsi 3 canke 4 imisozi iri kwiragwa mw'ibarabara, amakamyo haca amakanyerera. Ivyo byose no kugira na mikoro make y'Uburundi butuma badashobora kubaka impome zikomeye cyane zituma ijya misozi itagwa ku bantu bari kugendesha imodoka baduga ruguru. Ivyo byose tugomba ko bisubirwamwo, muca muvuga muti ayo mahera uje yazanye uzoyakurahe. Bica biva muco twita mu Gifaransa reprise de la coopération internationale, no kuvuga gusubira kugiranira imigenderanire myiza n'amakungu. Imigenderanire myiza n'amakungu itegerezwa gushigwa imbere, kuko iyo ubana n'abantu, ababanyi bawe, abagenzi bawe, mu gihe uri mu ngorane nk'izi z'abanyagihugu batwarwa n'umuvo, z'amazu asidukwa n'umuvo udashobora kugira ico bita drainage canke guca imiserege kwerekana y'amazi ateraja kugira ngo ntahitane abarundi, abanyagihugu, uratabaza inshuti, ugatabaza abagenzi. Hariho ibihugu bimwe byari bifise imfashanyo yo gufasha. Sinkunda gufashwa cyane, ndakunda kwikorera, ariko iyo uri mu ngorane ukaronka gufasha ntabagize nabi. Ubu rero ndabona turi mu ngorane, turakeneye ubufasha. Ubufasha burashoboka uko uburyo bubikiwe Uburundi butashoboye gusohoka muri imyaka 5 irangiye ni bwinshi cyane. Habaye imigenderanire myiza hagati y'Uburundi n'amakungu, turashobora ivyo byose biko biratugora, turashobora kubishira mu ngiro, turashobora kubitorera umuti mu mwanya muto. Ico ni gikorwa tugomba gushira imbere mu mugambwe w'inseruka rukambye CDP. Kugarukira akaranga ku Burundi navyo nyene biri mu migambi ikomakomeye. Akaranga ku Burundi, ururimi rw'ikirundi, umuco w'ikirundi biri mu migambi ikomakomeye y'umugambi w'inseruka rukambye CDP. Tuzobivugana ikindi gihe. Imigambi yo kugarukira ibidukikije, ico bita protection de l'environnement, ibintu bikomeye, uko mubona ntibazohave baca bareka kuntora igihe vyoshika nkitoza abadandaza amakara. Ariko muravye ingene amakara abantu bakoresha ku munsi, abarundi bose bakoresha ku munsi, murashobora kwibaza yuko mu minsi mikeya ibiti bituma imvura igwa mu Burundi bishobora guhera, biheze haca haza ubugaragwa. Dutegerezwa gutora inyishu yo kumenyereza abarundi gukoresha ico bita gaz mu guteka mu rugo iwabo, kandi bamaze kumenyera ari benshi. Uzoshika ko usanze n'igiti caguye casangukiye mw'ibarabara utagitwara uko ntaco bukeneye. Nabaye mu gihugu citwa Cote d'Ivoire igihe mvuye i Burundi 95 niyo nahungiye, nabaye imyaka itari mike. Uguze umufuko w'amakara byari 7,500 vy'amasefa. Icupa rya gaze ryari 3,500. Hakugura uwo mufuko w'amakara waca kugura iyo gaze izimbutse. Wiga uzimbutse nta biti byo gucana aho bikeneye, uco usanga ubu hariho ico bita les forêts naturelles, ibitara byimeza bigikomeye bituma abantu babaho bagira akayaga keza, bagira imvura nziza, babaho neza. Abarundi rero nitutamenya ko tuza turazitira tutaronegwa, hazogeraho ubugaragwa budutera tutakigira inyishu.
ku kibazo cy'umutekano umugambwe SDP naco niho buci tuvuga ko kuko muri no misi murabona abantu bikorera utwabo, abantu bafise twatundi twitwa bajaje, muratubona turafasha abantu benshi, ni nka taxi ariko kazimbutse mbe bakugara sanga saa moya kaca kugagwa kaca gahagarara, hariho naho katinjira, nico kimwe n'amamoto yarahagaze, nico kimwe n'abanyabubare. Ivyo byose biva ku mutekano muke, tukibaza ko nkuko twari tuvuze tuti abatwara turabona ko aho dushikiye ata mutekano hungabana. Mu misi za umugambwe w'iseruka mu SDP ugahundwa amajwi n'abarundi benshi, abo bikorera utwabo ntibazoba bafise ico bita barriere. Nta barriere, nta kizobabuza gukora, umwe wese ahageza. Niba ufise amagara ugakora gushika saa moya ukinjira mu gisagara ca Bujumbura, tukamenya ingene gusa mutaza murazibira imodoka ntizirengane. Twavuze noneho yuko tuzogira amabarabara amwe aca munsi adaca hejuru, yotuma izo ambutiyaje zigabanuka, nabo bagira transport bakaronka ingene bagenda neza. Ikibazo kijanye n'ubutungane naco nyene tuzogihagarara ko uko igihugu gitwagwa neza mu gihe gifise amategeko atunganiriza bose. Ikibazo c'amategeko mu Burundi hari ubucamanza, ntihari ubutungane. Tugomba yuko haza ubutungane, kuko ubutungane butunganiriza abarundi, butunganiriza abarundi bose. Ubucamanza naho kenshi usanga ari ubuje guha intsinzi uwifise kurusha ubundi, bica bijana n'ibiturire, kurwanya ibiturire muri Burundi byarabaye ndanse. Cyo mu ibarabara kutagira urupapuro tugwiha turaguha igitansi $50 cankura abo kugira benshi baca baraba uko bagira nibatanga ayo mahera afumwinja mu giga ca leta. Cyo bamaze kunca amande kabiri, mugabo yose nagiye kuyariya mu obere. Aho ni hamwe, ariko nabonye yuko ingendo ya Zaire kera nageze guhungirayo naho nyene 1994 nageze guhungirayo, narabonye ingene umwe wese akwega akoresheje izina rya leta akwegera mufukiwe. No mu Burundi bitezwa guhagarara, politike y'kwihagarika nayo nyene turayifise. Dufise imigambi ikomakomeye yo guteza imbere Uburundi no guhagarika ivyo byose twoba tubona bitagenda neza, tugafasha Uburundi kogorora. Ico gituma ivyo twarahuye hanze, ubwenge twarahuye iyo twagiye, je maze imyaka 25 hafi, ari maze imyaka 25 hanze. Aho ibihugu nagenda acamo ni byinshi, byari byo muri Afrique de l'Ouest, muri Côte d'Ivoire, nakora no mu bihugu bivuga Ifaransa byo mu burengero, muri West. Mvuyeyo nabaye Buraya imyaka ishika 19. Aho hose nagenda ndarahura n'abandi twazananye mwumvise yuko tubere kuva hanze turi benshi, n'abandi basigaye inyuma. Nibaze ubwenge twarahuye tubukoreshe mu kubaka igihugu cacu. Kandi nkuko ndabivuga, ubuserukira CNDD-FDD ari hano. Ivyo tuvuga nibiza byungura iterambere ry'u Burundi, nibiza bituma mu Burundi akajagari twebwe tuba tubona hari umuntu yoba ashobora kutakabona,
ariko twebwe turabona ngira ngo nuko mfise amaso avuye ahandi niko ndavyibaza, ariko harakajagari kenshi gakwiye guhagarara. Niyo ngiye mwibarabara niko ndagendesha imodoka urabibona yuko arakajagari kigenda. Hari ibintu byinshi byohagarara, abipfuza yuko tugira indi ntambwe haba mu mahoro, abatware n'abatwagwa bakiyumvanamwo, abari hanze bakumva yuko Uburundi bafise amahoro kuruta iyo bari, ntihagire umurundi aba hanze ngo atinya politike, ngo atinya abatware, abe hanze kubera bimunezera canke uwe yagiye kugira ama business yiwe, kwiteza imbere, kuba hasi kubera ubishaka, kuba hanze kubera wenyine ubishaka, ariko ntihagire umuntu arara uno munsi afata udufaranga twe akadushira mu ikopo, mu gakopo wahina oboca bunga ndaduhitane hafi, ubutunzi nawe akayafata menshi akayashira muri coffre fort bya bisanduku ntamenwa akayashiramwo, umunsi naje nzohunga nzohitane hafi. Ivyo byose dukwiye kubivamwo kugira ngo amafaranga y'abanyagihugu afashe igihugu gutera imbere aciye muri banki. Amafaranga yose adaciye muri banki aba ataca ariko aramarira abarundi n'Uburundi.